Bakunzi bakariho media ndabaramukije iyo muva mukagera iyo muherereye hose mu mihingo y'isi igiye itandukanye. Nanje nkaba ndi Cedric sanzwe nkorera ikinyamakuru Akariho Media. Uno munsi ndagarutse inyuma y'igihe kirekire ntaboneka kuri urubuga rwanyu rw'Akariho Media. Uno munsi ndabazaniye amakuru agiye atandukanye, ariko tugiye kwibanda cyane ku bihugu bigera kuri 6 bimaze kuronka itike yo kuzokina igikombe cy'isi yose batarinze gukorera canke guca iyo tike. Ni mu gihe ivyo bihugu nyene uko ari 6 bizokwakira igikombe cy'isi yose kizoba mu mwaka wa 2030. Kino gikombe kikaba gitegekanijwe ko kizokwakira canke ibihugu bizokwitabira kino gikombe cy'isi yose bizoba bigera kuri 64 mu gihe bongeye ko ibihugu bigera kuri 6. Guys, bakunzi bakariho media, reka mfate akanya ndabashimire mwebwe mubandanya ko twizera mu kugera subscribe, share hamwe na comment hano kuri Akariho Media. Imana ibandanye kubahezagira. Nongera mfata akanya ntumirira uwo ari we wese atarigera yumvira gukora subscribe hamwe na share hano kuri Akariho Media ko yoshobora kubikora kugira ngo tubane kugira umuryango wagutse hano kuri Akariho Media. Bakunzi bakariho media, reka dushobore kurabira hamwe ibihugu bigera kuri 6 bizokwakira igikombe cy'isi yose mu mwaka wa 2030. Ivyo bihugu bizoshobora kwakira igikombe kizoba mu mwaka wa 2030 ni ibi bikurikira: harimo Espagne, Ureno, Morocco, Argentine hamwe na Paraguay ndetse na Uruguay. Ivyo nivyo bihugu bizoshobora kwakira igikombe cy'isi yose mu mwaka wa 2030, ariko nubwo biruko ari ibihugu 6, hari ibihugu 3 ari byo bizoba bisanzwe vyakiriye rino higanwa ry'igikombe cy'isi yose mu mwaka wa 2030. Ivyo bihugu navyo ni 3, ni Espagne, Morocco hamwe na Ureno. Nivyo bihugu bitegekanijwe kuzokwakira igikombe cy'isi yose kizoba mu mwaka 2030. Igihugu ca Uruguay cyahawe icubahiro ko kizokwakira urukino rwa mbere ruzokugurura igikombe cy'isi yose mu mwaka wa 2030. Aho ni mu gihe ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA rizoba riko rirahimbaza imyaka 100 izoba irumanye igikombe cy'isi gitanguye. Nongera ndabibutsa ko igikombe cy'isi cyatanguye mu mwaka wa 1930, niho urukino rwa mbere rw'igikombe cy'isi rwabaye muri uwo mwaka nyene wa 1930. Aho ni mu gihe Argentine hamwe na Paraguay navyo biri mu bihugu bizokwakira igikombe cy'isi yose kizoba mu mwaka wa 2030. Kuri izo mvo rero bino bihugu 6 uko ari Argentine, Espagne, Ureno, Paraguay hamwe na Uruguay, bino bihugu byose uko ari 6 byamaze kwironkera itike yo kuzokina igikombe cy'isi yose kizoba mu mwaka wa 2030. Bakunzi bakariho media, reka mfate akanya shimire uwo ari we wese abandanya kurutega amatwi akurikirana ibiganiro bica kuri Akariho Media bigiye bitandukanye. Reka ndagutumire wewe utaragira subscribe na share hano kuri Akariho Media ko nawe woshobora kubikora kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse hano kuri Akariho Media. Nongera ndabatumirira kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu bigenda bica ku rubuga rwacu rwa Akariho Media. Ciao ciao.